maze iminsi numva ari abantu batubaza bakekeranya bati mbega yakavuga imvugo bakoresha naho atari nziza bati mbega umugambwe Kodebu uri mu itavuga rumwe n'uri ku butegetsi uri mu kwaha ariko mubona twaba tugikwirwa mu kwaha gato mubona twaba kwigwayo. Nagomba rero subire ndavyumvishe neza umugambwe Kodebu iragi ryandadaye uri mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ntihageze zose gutwitiranya bamwe ngo nivyo turiko turigirisha abandi ngo baradutumye ivyo nagenda bibeshuze ku mugaragaro twebwe aho tugeze ntitucena gutamika ijambo. Mu mugambwe Kodebu rero subire ndabibutse yuko twihaye ihangiro nyamukuru rivuga ngo turwanye akarenganyo no gukumirana kugira ngo twubake iterambere rirama. Iyo niyo ntumbero nyamukuru y'umugambwe. Iminsi yose uzoba uri kurakora uzogwanya akarenganyo, uzogwanya ibintu vyo gukumirana kandi uzokwamaharanira yuko habeho iterambere rirama. Kugira ngo iterambere rirama rishoboke ni uguharanira amahoro arama. Tuzokubakira kandi iryo terambere rirama kuvyerekeye guteza imbere ibisata vyose bigize igihugu. Turakeneye yuko ibijanye n'ubutunzi kama, ibi vy'ubutare n'ibindi bicukugwa canke bikoreshwa hisunzwe ineza y'ugwaruka ruriho uno munsi y'urunganwe hamwe n'uruzoza. Turakeneye yuko habaho ivyo kugwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Icanyuma tuzokubaka iryo terambere rirama akaba ari gukingira ibidukikije. Muri kino kiringo twimirije amatora, umugambwe Kodebu ubona yuko ivyari bikwiye kwishimikizwa mu guteza imbere igihugu kuva mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mwaka w'ibihumbi 2030 canke 2034 bizoba vyubakiye kuri iki kintu gikurikira. Nababwihanganya n'umukuru w'umugambwe yuko ari kurwanya akarenganyo no gukumirana yatwubaka iterambere rirama. Mugabo muri ico kiringo gitoya c'imyaka 5 canke 7 ihangira umugambwe wihaye no kurwanya ubushomeri hamwe n'ubukene. Camake turabwiye yuko ihangiro nyamukuru ibibazo tubona munsi abarundi bafise ari ubukene hamwe n'ubushomeri. Turavye muri kahise Uburundi bwagiye buraca mu bibazo bitari bike. Ubwa mbere abarundi baragize ibibazo bijanye n'ubukoroni. Muri ico gihe abarundi barahagurutse barikura ko abakoroni turikukira. Mu nyuma haza ubundi butegetsi bukumira abarundi bufatiye ku ntara mbere no ku moko. Naho nyene abarundi barahaguruka ivyo bintu barabirwanya. Uyu munsi ikibazo nyamukuru dufise twebwe mugambwe tubona n'ubukene hamwe n'ubushomeri, abana biga bagaheza nteruka akazi. Izo nivyo tugiye guhagurukira. Nagomba sa n'usozera garuka vyerekeye amatora. Ejo bundi barashizeho imigwi itunganya amatora mu makomine yose. Badusaba gutanga abantu 3. Twebwe mu gihugu cose akaba duhaye umuntu umwe gusa. Nimuhagarike gukora, mugumize ko umuntu ku muntu, mwakenera kwirisha akanama, muravugana nabo muzi ko muri kumwe, muyage n'umuntu umwe, muyage na 2, musangira agacupa kwa kuri bigenda. Mukeneye kwirisha inama yagutse imeze neza, musaba uruhusha abantu bakadutera amajambo tuvuge bukebuke. Nagomba subire nkebure muze mwitondere cyane gose
ya migwi hwaniro, iyi migwi bita za WhatsApp, iyi migwi bita za Facebook, muze muvuge ko amajambo make, kuko ivyo uvuze kuri Facebook canke muri groupe WhatsApp biraba bikwiye igihugu cose, ntumenye bigarukira. Hari gusanga bivuganya agashavu bigakorokera mu gutwi kundi muntu, ugasanga bakwishiye intumbero. Burya muri WhatsApp so twigishiriza umugambwe, no kuri Facebook ukeneye kwigisha shikira umuntu muyage cini akantu bita ntirandaranda, muramaze kumva neza. Kurandara ni pole pole, abantu bakibaza ngo barafise abantu, kumbe karabaye. Niko tuza gukora. Umuntu ashaka kugenda yambaye umwambaro w'undi mugambwe mbwa ari iwawe, ubizi neza, akuzanira abanywanyi akaguterera, muhace watu bende pole, sivyo? Mukagenda murahuruduka, tuzoshika. Mu Kirundi bavuga ngo bibwirwa benshi, ukagirane